mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye. Ndagarutse kandi nambaye jire ibubafu bwanje ndi kumwe n'umukozi wo muri Inaskoki Kibonobono. Umwambaro ni mushasha watanguranye na bishasha microfinance ya Grinova. Abakozi ba Inaskoki nabo bace bahindura urana basigaye bambara uko gusa ku mano hari kwirangi ariko bisigura yuko nawe ko ari umwambaro no mu mutwe urane hameze mugabo byo nibirimo mu mwambaro. Hanyuma reka banze mvuge uburi iburyo bwanje ariyo bwana Eric mbe hajya witwa gute barakabitse babisa nk'Eric n'urukundo barakabitse mumbwire nga muri commentaire icari ico barakabitse barakabitse Eric canke Eric yavukiye hehe Rutana uwo mu Rutana Rutana ya kera ubu ni muri Burunga commune Musongati. Kera hitwa gute? Kera yari intara ya Rutana hama commune yari Giharo. Commune Giharo aho ajya bahita kurubaho canke kurubaho bivana n'imvugo y'umuntu aravuga kurubaho cyaye kurubaho bivana ukuntu bashaka kwatuza. Naje mwe muvuga gute muhita gute? Twe tuvuga yuko ari kurubaho. Urubaho n'urubaho ni urunyane bubakisha. Oya ni izina ryaje uko nyene. Ndibaza yuko hoba hari ibiti vyinshi ama mu nyuma barabisaturamwo imbaho bacabita kurubaho. Okay. Hari iwanyu aho twe twavukiye tuvuga urubaho sivyo? Mwebwe rero mugwita urubaho. Yego. Ingozi mugwita gute? Urubaho umvise twe tuvuga urubaho natwe urubaho imvugo zitatu zidasa. Okay, yavukiye rero aho mwumvise akaba kandi ari umwe mu banywanyi ba Kibonobono binjiye mu mugambi kera bikigoranye kuri WhatsApp tutaranabonana nikatuzinanye kandi Rutana hari mutipe mu ntango yadufashe n'abaratukana rantuka ibintu vyinshi ariko uramwibuka? Yego ndamwibuka. Uya mutipe uramuzi? Ndamubona ni umwarimu mu Kinyinya nyamba ntihenze. None ni umwarimu mu Kinyinya kandi ari wahajya ayo kurubaho? Niya kuri akazi ka misi yose. Ariko ni wahajya? Ni wahajya nyene. Okay. Hano jya mutipe none hajya yari bwambone vy'ukuri biya bintu ko yavuga kwanzi umugambi ni sawa mugabo ujya David ibiki naramuhanu yaranka jewe rero ibiki Nibaza batarabazi ko biri kose. Niba mutaba mwariganye ngira ntiyarabazi. Twigana nta umuntu twiganye w'umwarimu ibibazo ariko ntavyo nzi. Kwigisha amategeko. Kwigisha amategeko mu mashuri akaza kwigisha ibyo twita kera sifisume sinzi ukuntu bavyita navyo. Okay, je nibaza yuko abahungu bose twiganye mu ivyo uvuze ndababona n'abadamu benshi barakora, benshi n'abajije, benshi n'aba ariho abo murambona bakora muri obere, bakora mu maposte, bakora hajya muri superbat narabonye bashika kuri bangahe. Okay, sinibaza kweli abandi n'abadeklara abandi bari nganye no bakubita imitwe nganye no muri town. Okay, rero uyu urumva ko twako turavuga igihe twinjira hariya hari umutipa atatworohereje araduca intege mugabo uyu Eric wewe yaragumyeho mbega hajya hoba hari nko mu kwa kangahe? Je ndibaza hari mu kwezi kw'indwi kwa 2024. Uruwa kera mu mugambi. Okay, hanyuma reka turamugarukako
tuvuge uburi ibubamfu bwanje kandi nabo babayemo kera Ingozi wewe winjiye watanguye gukora basi muri Kibonobono ryari winjiye muri Kibonobono ryari ninjiye muri Kibonobono mu kwezi kwindwi 2024 hama ntangura gukora muri Kibonobono muri Decembre 2024 cyangwa beshe wewe 2024 warimwo winjijwe nande David Kibonobono Forever twari tuzinanye muri 2020 yitwa Forever Iranzigama uyu narageze kumubona 2020 yiga muri kaminuza y'u Burundi hajya wiga mu kanga niga muri bac 1 wa mbere oh la la je hajya nari natanguye kurondera udufaranga apetse okay ariko rero ujya mwaka byaranse bon okay ntabwo ari blague kuri wowe uri kuradukurikirana wihweje neza Eric igituma navuze kahise kiwe nibaza yuko Eric ufatiye kuva hirya gihe uravye iyo twaciye 2024 ubu tugeze muri 2026 mu kwa gatanu warakoze amasensibilisation aragiye ku matere hirya no hino imoto yarigeze guta hasi kabiri uravunika wavunitse warababaye cyane uraja no kwa muganga uno munsi tukaba tugomba tugushikirize Akaduga uyumva gute bo utubwire uko wiyumva hanyuma Eric naza kutubwira uko yiyumva uyu nawe ubu niwe yasubiriye niwe directrice wa Auto-école kubera ko wahora ari directrice wa Auto-école yararonse yaciye akora muri microfinance Agrinova microfinance duheruka gushiraho nibaza ko uyu yaciye amusubirira kandi nawe nyene arashobora kutabandanya muri ico gikorwa tukashiraho wundi kugira ngo uyu aca bandanya mu gukora muri cya gisata cyo kuronsa amafaranga abahejeje kugura uwuguze niwe azohava aca kurikirana cya gikorwa cyuko abaguze bose aca bashirira amahera yabo ku makonti bace bayabona muri telefone ivyo tuvuga nukuri kandi tuzobikora Eric rero tugiye kumushikiriza Akaduga iyi ni document Eric bita assurance nivyo itore hanyuma iyi ni document yitwa inde control technique hanyuma iba yita carte rose niyo nka document nkuru y'imodoka Eric tumushikirije na konake okay no iki gikorwa cyo gutanga utuduga twama tugikora rero turasubiriye ubu no musi Rutana ishikiriwe okay wiyumva gute hanyuma uyu nawe araja kuduherahereza agira icyo atubwiye ibijanye n'iyo Auto-école ikora gute akabijya karimwo nakaye umunota umwe ntiturambire abako baradukurikirana ciao ciao murakoze cyane nakanyamuneza kadasanzwe kuri nyakubahwa anteye iteka agashobora kumpa Akaduga by'ukuri ni umunezero udasanzwe aha mva mu bwiza nja mu bundi iteka rika dutera abanyarutana ntawe rivuga ngo aridondore kuko ibikorwa ariko yakorerwa muri Metropole yacu ibikorwa byiza cyane kandi biriko biratuma abantu babona ivyo turimo hari benshi badutwenga bavuga yuko tusara bavuga ko minga ivyo turimo nta bwenge dufise mugo kugeza no munsi bariko barabona ico bitanga rero umunezero ufise nanjye nzobugaragariza mu bikorwa nivuza yuko mu ndwiza ko dutanga tugapanga abantu baza kwiga kugendesha imodoka hamwe n'amategeko asanzwe agenga ibarabara ivyo nivyo nifuza yuko dukoresha umwanya kugira ngo natwe abariko baratwizigira mu bikorwa natwe tubereke mu nguvu zacu murakoze cyane ariko badukurikirana ndabaramukije hama nkuko bababwiye muri kano kanya ndi directrice wa Auto-école hama iyo Auto-école ntabwo ari nshasha nukuvuga ngaha muri Metropole ya Bujumbura meri isanzwe ihari mbere gushika ubu nukuvuga tugeze kuri promotion ya gatanu rero no mu zindi ntara zo twita ama Metropole turafise ama Auto-école
Ingozi hari Auto-école na mu Cibitoke, mu Rumonge, Igitega, mu Ruyigi, murumva ko no mu Rutana naho igiye gukubandanya. Rero nagomba ndabatera kamo bantu bo mu Rutana mwifuza kugendesha imodoka, turabaye ikaze muri Auto-école ya Kibonobono. Harimwo akabige ako nako sakandi uhejeje kwiga muri Auto-école ya Kibonobono, ico turamufasha guhiga permis mu buryo bunyarutse, permis de conduire, aho benshi arico kibazo usanga baba bafise bavuga ati bizogenda gute kubijanye n'uburyo canke ukuntu yoboneka kibari kibazo, ariko muri Auto-école turabemereye yuko tubibafashamwo neza. Rero turabahaye kaze musidukane niyonka mwige, turabaha amasertifika tukabafasha nuko kuronka izo mpusha zo kugendesha. Murakoze cyane, turabahaye kaze mu Rutana, muze mwese mwiyandikishe, tuzoryoherwa cyane no kubaha ubumenyi. Murakoze, mugira ibihe vyiza.